duhamagare kuzotora uwigenga Nahimana Dieudonné yarazwe n'ibikorwa byiza na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaramwambitse n'umudari w'intwari mu kumushimira ku bikorwa byiza yakoze n'uwo mubona none ga yemwe ko yaranzwe n'ibikorwa byiza nitwo ububasha ubonyene nitwotora ubonyene kugira bandaniriza aho yaragejeje yarasanzwe akorana n'ugwaruka arangwa n'ibikorwa byiza nimboneza igendera ubuntu yuyu aho ubona n'intore ebibi wamubonye kwikarata yitora ari ku nimero 27 urabwira n'umwuzukuru zabibi yuyu hewe nuwo nyene tugiye kuri stade PM nyaruka nuko ibintu byari byifashe muri komine ya Gihanga intara ya Bubanza. Aha ni mu gihe Nahimana Dieudonné yitoza mu kibanza cy'umushinga amateka, akaba yitoza rero ku gatwe kiwe yararamutse agendera abanyagihugu bo muri iyo komine kugira ngo abasigurire imigabo n'imigambi afitiye igihugu. Dieudonné Nahimana yahavuriraho ikiganiro hamenyesha makuru aho yishuye ku bibazo byabo bitari bike. Reka rero tumumvirize. Uno munsi hamwe abavuka ntara yagutse ya Bujumbura bo bizera bakabatura muzobamarira iki? Novuga nti imigambi mushira imbere abantu bavuga bati Dieudonné Nahimana turamwizigiye niwe dutora twumvirije ivyiyumviro vyiwe. Akoze cyane ndashaka kubashimira kuri kano kaje mu mpaye imbere yuko mvuga ivyo nifuza kuzomarira abavuka ntara ba Bujumbura yagutse. Nashaka kubamenyesha yuko hari itandukanirizo gutora umushinga amateka yigenga n'umushinga amateka aciye mu mugambo. Uko umushinga amateka yigenga bamutora baravye ico yamaze muri kahise ubuzima bwiwe, hanyuma bagaheza bakamushima canke ntibamushime ariko bamuravye ku giti ciwe. Ikindi nuko umushinga amateka iyo bamutoye nukugira ngo bwa mbere hoho abo aserukiye bashobore kumushikira. Uko ingorane dukunda kubona kenshi nuko iyo abashinga amateka batowe baheruka batoye ariko ntibasubire kugaruka ngo bashikire aba batoye bababwire babaremeshe gihe ariko baca mu bitoroshe canke bashobora kwasigurira ingorane bariko baraca mico zivako n'ingene zigiye guterwa umuti canke bashobora kunabafasha kugira ngo ivyiyumviro vyabo bije mu mategeko ariko aratorwa. Rero uwigenga n'umuntu ashobora gushikirwa, umuntu ashobora kumenya ingene amubaza ibibazo kanatsinda nka jewe ngena natanga na nimero ya telefone atuma igihe babanyize bakantora ingene bashobora kwishikira. Ibintu bikuru rero dushira imbere bwa mbere hoho nkuko mubizi sundi wa mbere atanguye asubwa mbere ntanguye kuvuga kubijanye n'ivyiyumviro ufise kuri kino gihugu nuko ubuzima bwa kirema muntu butegereza gushigwa hagati mu migambi yose ifatwa mu buzima bw'igihugu. Kandi tukamenya yuko ibwirizwa shingiro mu ngingo ya 13 yerekana neza yuko atamurundi numwe akwiye gusigwa inyuma canke gusuzugwa kubw'impamvu zicanke ziriya zaba bijanye no kwizera kwiwe ubwoko canke intara canke ivyasanzwe akora. Turagomba rero yuko ibikorwa byose bikorwa amategeko yose afatwa azoba arakuraba ineza y'umurundi n'umundi kazi wese yaba ugendana ubumuga yaba kumburutiza amashuri menshi yaba ukora akazi gasana gasuzuguritse hamwe n'uyu wundi ateye imbere mu bwizatunga bose bategeza kumva yuko ingingo yose ifashwe ibaraba kandi ari kubw'ineza yabo. Ibintu rero bikuru dushira imbere sino bivuga byose umwanya muto ariko ibintu bikuru ni ibi. Ubwa mbere nuko tugomba yuko dutahura yuko ubuzima ari katihabwa kuva mu myaka 60 bundi bikukira tugenda twisubiza mu ntambara abantu bapfa bazira ico batazi bazira ico batigize kuba. Ivyo nibaza ko kino gihe twamaze kugira mu gihe cy'ubirengana ni viza rero ko tukora ibishoboka byose kugira ngo ntidusubire inyuma kubw'ivyo. Ikindi dushimikira ko cyane murazi kugira ngo dushobore gutera imbere abarundi barayamaze ngo hakora mu nda. Rero tuvuze gukora ko akora mu nda nuko abarundi bakiye gufungura by'ukuri ibihagije kugira ngo bashobore kuronka inkomezi zo gushobora gukora ibikorwa byo kubiza umwimbo. Sivuze ngo abarundi bafungura ariko rimwe uravye mu mico yacu n'ingene ibintu bitunganijwe usanga ari bakiye bafungura gatatu ku munsi. Ariko ndashimikira cyane kugwaruka. Murazi ko ndeza abana benshi bavuye mu ibarabara iyo umwana murungitse ku ishuri atafungiye mu gitondo uburyo bwiye bwishobora gufatira ariko arigishwa buba bugabanijwe cyane. Rero turagomba yuko haba umuco mwiza wuko abantu bashobora gufungura ibihagije. Rero mu ngera amafaranga y'igihugu akoreshwa bitegeza gushigwa imbere
bwa mbere kugira ngo abarundi bose bashobore kuronka ifungurwa ariko turonke n'umusesekara dushorera aho hakurya maze turonke amafaranga y'agaciro adutuma tugura ibyo tudashobora kwimbura twebwe nyene novuga kandi nk'ibijyanye n'iby'uburaro kugira uburaro n'umuramuko iyo tuvuze uburaro n'umuramuko si kuryama gusa nuko umuntu avyuka yaruhutse amerewe neza 89% y'abarundi ntibaba mu bisagara abo bantu baba ku misozi hirya no hino kandi ugasanga uburyo bw'ingene amazu abayemo atunganijwe bidashobora kubaha kumbure neza ingene ashobora kuruhuka ikindi naco ingene ashobora kubana mu kibano tuzogerageza gushimikira kuraba ingene amategeko ariko aratangwa n'abashinzwe intwaro no kuvuga muri leta yuko abagushira imbere gutunganya ingene abantu babana ubwa mbere mu kibano kandi bakagira uburaro bwiza kuko inyuma y'imyaka 60 twikukiye ntibyumvikana ko abantu bashobora kuba bakiryama badashobora gusinzira neza kubera ko aho babaye hatameze neza rero nibaza ko imigambi narayitanze ku mpapuro murashobora kugenda muyikurikirana ariko ndagomba gushimikira cyane cyane kubaho neza ku murundi kazi kugira ngo ntihabeho abantu bamwe baba nyagukira abandi nabo bakabanyagupfa kubera bazize gusa akazi bakora n'ico bari rero ivyo nivyo dushimikira ko cyane ariko gihambaye nuko tugeze mu gihe cyuko umuntu atora umuntu azi azobaza icyo yamutumye ko yagikoze kandi uwo muntu akaba afise kahise akajambo nagomba kurangiriza barakunda kuvuga iyo umuntu yuko yatowe ngo yabaye mu honorable duvuga ko ari nk'umuntu witeka umuntu nta mu honorable ko ko bamutoye umuntu bamutura ko ari mu honorable ukuvuga ngo nuko yarasanzwe afise abuzima bugaragaza ko yari umuntu witeka umuntu afasha abantu umuntu yitwaritse abantu rero nico gituma twaje kugira ngo tubwire abo muri intara bazodutore ko twibaza ko dufise ibisabwa byose kwaserukira ego tizeni na imana mukobwa mwe mwatunganyije no munsi ivyo batageze nkuko mwari mwagitegekanije nakahe kahaze mukayisiguri yahe ubutumwa mutangu no munsi n'ubwo twanezerewe cyane igihe twashika ngaha kubera ko twabonye abantu bari baturindiriranye igishika cyinshi ariko rero ntihabuze agahaze mu gihe twavuga ko tugiye kuza ngaha abamwe mu bantu badusanze turi kumwe mu bikorwa baduserukira mu bijanye n'vy'amatora baratubwiye ati bamwe iyo mugiye mu ntara kanaka baza kubigina bakoresheje umurisho w'ingoma abandi batamba intambo z'agasimbo n'ibindi atariko twebwe ico tuzi gusumba ibindi ni kunyonga amakinga bati rero tuzobakira n'amakinga dukiganwe tubereke ivyo dushoboye gukora ingana ari vyiza mu nteguro turavyandika mu ikete turabishiramo yuko hazobaho uguhigana kw'amakinga ko abatwakira bagomba kutwereka ubuhinga bwabo maze tunezererwane muri uyu munsi mukuru hanyuma turatangura kumva ku munsi wejo yuko hari abantu bariko baravuga bati ivyo ntibanezererewe batanguye kuburabuza abantu bashaka kuza kutwakira n'amakinga ndana telefone abura amatara ambwira ati ivyo n'ukuri nta kibazo kirimo mwabisavye nta ngorane ariko rero no mu gitondo twasanze bamwe muri abo batubwira bati ntidushobora kuza kubera ko hari abantu batubwiye ngo nitwaza kwirukanka ngaho ngo twaza kubereka ubuhinga bwacu ngo dushobora guhura n'ibibazo nashaka gusaba rero ko abantu bubahiriza ijambo ry'umukuru w'igihugu Igitega aravuze ijambo ritomoye ryumvikana neza twese ko turabikora mu munezero ntawaje gucinyiza yundi ntawaje kugira ngo aze gukora ibintu bitari vyiza nimureka abantu umuntu yasokora ikintu mu mwidegemvyo kandi nkuko natwe tugerageza kubikora sinzi ababikoze sinovuga ngo ni umugambwe canke uriya baba babikoze ariko kimwe gusa hari abantu batumye ico kintu twateguye cyari gutuma bino birori twako turereka abantu baje kutugendera biba vyiza bidakoreka ariko kubera ko je ntakunda ibintu byo gushiramo ingufu twarashaka kuvuga ngo tubikore mugana cye mvuga nti nibavyihanganire kubera ko ntashatse kwerekana ngo naje kubikoresha agira abantu bazonora nzogaruka amatora yaheze duhitunganye higanwa neza dufashanye duteze imbere zingabire z'abakiri bato kuko ndabikorera abakina umupira w'amaguru ngo ndabikorera abakina basket n'ahandi hose kwa turiko turabikora rero wabikoze nibaza yuko atabikoze mu izina ry'umugambwe canke y'uburongozi bw'igihugu ariko n'umuntu atatahuye neza canke atubahiriza ijambo ry'umukuru w'igihugu ubuzima ni katihabwa amagara n'amazi aseseka ntibayobora kuva nkura numvise Burundi hama havuka ku mwaka imyaka myinshi aho abantu bapfa bazira ico batigize kuba bapfa ico biswe nk'ubwoko murazi ko atanu ubwoko dusanganywe vy'ukuri ngaha muri bino bihugu vyacu abantu bagapfa bazira ivyo biyumvira turizibuza yuko kuva ubu abana bacu bazokumva inkuru z'ivyanditswe mu bitabo muri kahise yuko abarundi bigeze kwicana ariko ntibizosubire kuza muri kazoza ivyo tukiye kubishira ku mutima
rero je muko navyo namwe mparanira kuva kera nuko atamuntu azira ubusa, nuko atamuntu azira ivyiyumviro vyiwe, nuko umuntu atazira ikintu atazi iyo caje kiva. Birashoboka kandi Imana ishimwe turiko turabona turatera imbere muri iyo nzira muri kino gihe, aho tubona amahoro n'umutekano ariho tukagenda mwidegenje. Ivyo rero dukwiye kubiteramira twese, ntagire umuntu yitwaza icyo ari cyo cyose kugira ngo ahohotere ubuzima bw'uyundi cyangwa ubuzima bwa kiremwa muntu. Rero ivyo bivugwa mu buryo bwinshi, twora ibintu bituma abantu batakaza ubuzima kubera gusamara n'ubube gito. Musi mwe nigeze gufata taxi mvuye mu Kayanza, ndamanuka ngeze Bugarama, umushoferi agenda atwara nabi, aca iruhande y'imiduga, agenda arengana hamwe umutima ituvamwo. Turamubwira tuti twakurisha amafaranga, genda buhoro dushikana amahoro. Avuga ijambo rirambabaza, avuga ngo hagutera mu ikorosi ngo hotera mu bitaro. Ndaraba ndavuga n'uyu muntu iyo abana nifise ubushobozi twashika ibujumbura acashikira mu gasho. Ubuzima bwacu abwihaye ko ubasha nkande ko twarisha amafaranga yacu, kubera ko ariko aratwara afise vola aca afata ku buryo ubuzima bw'abandi yoshobora kubugirira nabi. Uyu muntu agaza agukanga. Ejo bundi numvise ahantu singaha hafi, hari ahantu hariya muri intara, aho umwe muri bariko barafasha kwiyamamaza muri iyo ntara, hariho abantu b'abahungu b'imisore bagiye kumuraba baramubwira ngo bomugirira nabi, bamuhoye kubera ko ariko aravuga ibijyanye n'ivy'iwanje. Ngira Imana mu twaramumenye, uyu munsi byakurikiye ntavyo nababwiye, ariko ndazi yuko yaricuje kubona yarashoboye guhangara abantu turiko turagira uguhiganwa kwiza atajambo ribiri rimwe. Umuntu yiha ubwo burenganzira nkana. Ibyo bintu rero nibaza ko arivyo bihe twarabivuyemwo. Abantu mukurikira amajambo avugwa muri kino gihugu ntitukiri mu bintu nk'ivyo byo guhagarika imitima abantu no gutuma umuntu agenda yumva ko adafise umwidegemvyo wo kuvuga ivyo yemera. Ikindi dushimikira ko cyane nuko abantu bakwiye kugira uburaro no muramuko. Murazi mu migambi myinshi ifatwa hari ibintu byinshi twifuza ko bishiga imbere. Abantu benshi muri kino gihe mwebwe kumbure muri mu gisagara, ariko abantu bashika 89% kwijana abarundi baraca mu mitumba, baracari hariya hirya no hino, bari kure na kure mu matongo yaho. Biragoye kubashikiriza ibarabara, biragoye kubashikiriza amatara, biragoye kubashikiriza amashure, biragoye kubashikiriza ibitaro, kubera ko bagisanzaye hirya no hino ku misozi. Tuzogerageza gushimikira kwibutsa bagenzi bacu uri kumwe muri amashinga amateka n'inatogwa hamwe n'indongozi z'igihugu guhimiriza abantu kuba mu bisagara. Mwebwe ngaha maratomboye, numva muvuga ngo turi muri village y'umunani, muri village y'icumi, bituma mworoherwa kumbure mukabana mu kibano. Ariko aho mu misozi usanga umuntu ari nyakamwe, ntashobore kuronka ingene ashika kwa muganga, kwishure, niyo abaye mugambi wo kumushikiriza amatara n'amazi ntibikunda kuko ariko ari wenyene. Tuzoba guhimiriza ko abantu bagerageza kubana mu kibano kandi bagire aho uburaro bwiza bushobora gutuma umuntu ashobora kuryama akaruhuka, akavyugana inkomezi zo gukora kugira ngo ashobore guteza imbere igihugu. Birabaje kubera ko usanga ari abantu benshi batarabona n'uburyo bwo gushobora kwigurira akamatera baryamako. Ugasanga umuntu aryama arushe, avyuka arushe, bamusaba kuza gukora ugasanga nta nkomezi afise zo gushobora gukora neza. Ibijyanye n'ingene abantu bakwiye kugwiza umwimbu kugira ngo turonke ibidukwiye dufungura, ariko kandi dushobore gunasagurira no mu bindi bihugu, turonke amafaranga y'agaciro adutuma tugura ivyo tudashobora kwimburira twebwe nyene. Uyu munsi turarima twese, abarundi bararima, mugabo numvise umengo hari ibice byinshi imisore n'inkumi baja gusa mu vya politike n'ibindi, ariko ntibaje mu vyo kugwiza umwimbu. Ugasanga bitumye abantu bataronka umwimbu ukwiye, abantu bakicwa n'inzara kandi batubwishwe n'inzara. Turifuza kubona igihugu aho haba ibikorwa byose bishoboka kugira ngo abantu bafungure gatatu ku munsi. Umwana agenda kw'ishure mu gitondo ntagenda afise inzara mu nda. Ndibaza ko mwebwe ngaha bitabaho, ariko hari ibindi bice aho abana bagenda kw'ishure bataronse icyo bafungura mu gitondo. Turabizi yuko ngaho mw'ishure ntibaheza ngo bakurikire neza.
birasaba yuko hakorwa ibisabwa byose mu kuringanizwa kw'intwaro mu makomine mu kitandukanye kugira ngo habe guhimiriza abantu baronka imfungwa zikwiye bagira amagara meza bishobora no kudaturinda gukoresha amafaranga agura imiti kubera ko batari bamagoyagi ariko bafise inkomezi. Ni gute tugwiza umwimbu? Aho hakurya muri Kongo barakeneye imfungurwa kumbura bafise amafaranga y'agaciro tokwimbura byinshi tukabashira kumbure bo turonsa amafaranga y'agaciro natwe tugaza tukaronka ibintu ariko turaronka. Murabizi ko umunsi dufise ikibazo cy'igitoro kivuye cyane cyane ko amafaranga y'igiciro y'agaciro atari ko aroroha kuronka kubw'impamvu zitandukanye. Abantu bakunda gushaka ngo nikosa ryana karanaka oya kenshi nikosa rya twese ko tutagize icyo dukora ngo tugwize umwimbu ukwiye maze dushobore kubona ubutunzi bushobora kuza igihugu cyacu cisununure turonka amafaranga dutuma turangura ibyo tudashobora kwimburira twebwe. Turifuza kandi yuko kubona yuko ibijanye n'ivyindero yo gwaruka bisubira kuja mu mashuri. Murazi hari abantu bavuga ivy'amashuri bakavuga gusa ukwiga gusoma no kwandika ariko indero birengeye ivyo. Kwigisha indero nukuzana abantu kugira imbona kazoza kugira indoto za kazoza mu buzima bwabo. Je naraciye mu buzima bugoye ndabaho usanga kumenga ibintu byahagaze mu buzima bwanje ariko umunsi umwe ndatangura kwigira kwizera Imana irahindura ubuzima bwanje ntangura gukora ibishoboka byose. Uyu munsi murabona konje hano kubaganiriza kugira ngo tuganire icyo namari igihugu ariko hari gihe nabayeho nagize mfungura ntagira aho njyama imbona kazoza ikurota kwifuza kubona igihugu ciza niyo yanshikanye hano. Ukwirinda ingeso mbi ukwirinda ibintu byari gutuma ashobora gupfa hataragera ibyari gutuma ashobora kuba umuntu kumbure yisanga mu bibohero kuko ataco ayakoze ibintu bibi. Iyo byose byasaba ko navyirinda kubera indero kuba guhabwa indero. Rero ishuri rikwiye kuba ikibanza aho abana baregwa barota uburundi bwiza bafite igicapo ca kazoza batahura uruhara bakwiye kugira ngo bashobore guteza imbere igihugu kandi bashobore kuroranirwa. Aho nari wasubije ingobezi aho naho ndiko ndarira unusuye ibitengate jezanye indirimbo zishimye